muramutse cyane mwese mudahengeshanya kudukurikirana kuri Ahos TV twifurize kurorani ikiganiro The Chat kom hatuma imana ije ngarutse kuremesha nkuko bisanzwe ndabahaye ikaze muti no munsi ugiye kutuyagira kuri no munsi nkuko mubibona turi mu bigo bya kaminuza y'u Burundi ikigo cyo kumutanga aho twagendeye umwigisha asanzwe yigisha mu gisata c'indimi n'imico nyafrika atuyagire ku migenderanire cyangwa imibano ururimi rwacu rw'ikirundi rusanzwe rufitaniye n'izindi ndimi mvamakungu ni Dr Ferdinand Beramihigo. Mbere yuko tubandanya tumuramutse twongere tumuhe ikaze mu kuganira. Nanjye ndakwamukije. Bega turiko tuvuga ku migenderanire y'ikirundi n'iziriya ndimi zindi mvamakungu twifashe kwitoba hariho imigenderanire myiza hagati y'ururimi rwacu n'izindi ndimi. Mu bisanzwe tuvuze imigenderanire y'ururimi n'urundi ahanini biva mu bisanzwe biva mu migenderanire y'abantu bavuga izo ndimi kuko iyo ururimi rugiraniye imigenderanire n'urundi ni ukuvuga yuko haba hariho ahantu abavuga izo ndimi bahuriye cyangwa ikintu bahuriye. Rero nicyo gituma mubona nko mu Burundi ahanini ururimi birangwa abantu bamenyereye cyane bifite imigenderanire n'ikirundi ni igifaransa kivugwa n'ababirigi ahanini inzira niyo byaciyemo kubera yuko abakolonije Burundi bari ababirigi ahanini turazi ko mu Burundi bavuga indimi nyamukuru zibiri ari igifaransa hakaba n'ikinyarwanda kivugwa n'abaframa mugabo no mu itunganya y'indimi iwabo igifaransa nicyo cyari imbere bakibarakozana rero kimenyera rutiza amajambo menshi ikirundi kubera yuko nko mu byerekeye intwaro ururimi rwakoreshwa rwari ururimi rw'igifaransa rwakoreshwa ururimi rw'igifaransa. Iruhande y'izo rero urabona hari izindi ndimi, hari igiswahili nacyo nyene abazungu baracikoze ko kubera babona ari ururimi ruvugwa n'abantu twegeranye kandi rwo mu muryango umwe n'ikirundi barabikoze ko ababafasha abo bagira dufate ivyariho byabo mu gushikira abantu byakoresha igiswahili cyane cyane nko ku badagi hanyuma rero gutyo igiswahili kiramenyerwa kiretse yuko mu bisanzwe mugabo cyari gisanzwe gikoreshwa na bamwe baza kugura abantu kuko barya abantu baragendera cyane ku nkengera ya Tanganyika mu Rumonge gutyo rero igiswahili cyazugwa nacyo nyene. Hari izindi ndimi rero icyongereza nacyo nyene haragifise rero uko niko imigenderanire y'indimi yifata. Muravuze ikintu gikomeye cyane muti igifaransa gikoreshwa n'ababirigi ariko abatabizi neza ucumenga igifaransa ko dusanzwe tuzi hari igihugu cyitwa Ubufaransa gisanzwe gikoresha urwo rurimi bitandukaniye he? Ibyo ni bisanzwe kuba ururimi urumva nka rurimi rw'ikibirigi ruriho bifatiye kuri kahise k'ababirigi hariho bari mu mice hariho abafise akaranga abafise imico n'akaranga bya gifaransa nabo nyene biyita la communauté française de Belgique le francophone. Hanyuma hakaba rero n'abafise imico ya giflama abo ururimi rwabo rwitwa ikinyarwanda. Ivyo rero ni bisanzwe murabona murabona nk'abo icongereza nico ururimi rukoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mugabo nticitwa hariho bamwe bacita ikinyamerika uzosanga nko mu bitabo bahinduye ibitabo bakavuga ngo traduit de l'Amérique byahinduwe bikuye mu kinyamerika mugabo ntitumenyereye cyane kumbure nabo bashaka gushimikira kuri utwo dutandukaniro dutoya turi hagati y'icyongereza cyo mu Bwongereza n'icyongereza cyo mu Nyamerika. Rero ni bisanzwe cyane yuko ushobora gusanga indimi ibihugu byose ntibifise
indimi zivyitirwa zitiranwa n'ibihugu kuko izina ry'igihugu n'izina ry'ururimi biratandukanye. Ego cyane tugarutse ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi muravuze ururimi rw'icongereza, igifaransa, muravuze n'igiswahili gisa n'ikiri hafi cyane y'ikirundi. Ubu rero turi ngaha mu Burundi n'igihugu n'ururimi rwacu rw'ikirundi twovuga yuko imbere yuko izindi ndimi nziza zasanzeho ururimi rw'ikirundi. Mbega uno munsi muri ko muraraba ingene ikirundi kiriko kirakoreshwa hambavu y'izo zindi ndimi ubona vyifashe gute? Hariho ivyo twoshima n'ibindi twovuga yuko biteye ubwoba. Ivyo twoshima ubwa mbere ni kuba abarundi dufise ururimi rwitwa ikirundi kuko nabivuze urumva hariho ibihugu bimwe bimwe bidafise ururimi rwitirirwa bidafise ururimi ni ukuvuga bifise ururimi kavukire mugabo rukomoka mu mahanga. Dufashe nk'akarorero nk'ibihugu za Sierra Leone na Liberia barafise indimi kavukire n'ivyo mugabo usanga cyane cyane kubera icyongereza cyakoreshejwe usanga hamwe usanga batereza kwikora ku ruvangatirane rw'icyongereza n'izo ndimi. Mugabo turetse ivyo hariho n'abandi bafise indimi kavukire mugabo izo ndimi kavukire usanga zivugwa n'imigwi mito cyane ugasanga rero nta rurimi rw'ihuriro mu gihugu ruriho. Inkurikizi ni nk'uko usanga hariho utuntu tumwe umuntu abona ko tudashimishije. Iyumvire ko kuba mvuze ururimi rwo guhayagiza igihugu cyane ruri mu gifaransa cyangwa mu cyongereza. Ivyo rero mu bihugu byo muri Afurika biri henshi cyane. Natwe bwa nk'akantu kumbure kuvuga abarundi batarakosora kuko muri cya kimenyetso ndangagihugu kimwe cya gicapu urabona kimwe kirimo ingwe kenshi urabona kirya mu kimangu cy'igihugu mu kimangu cy'igihugu amajambo ubumwe bikorwa amajambere muri bya kimangu yanditse mu gifaransa urazi bigengwa n'amategeko kumbure kugira ngo bihinduke aho icyo ni kimwe rero tuvuze. Ikindi aho ndiko ndavuga yuko twebwe dufite ururimi duhurako ivyo bituma rero ururimi rw'ikirundi ururimi rwanditswe rugashobora gukoreshwa n'ivyo atwara n'ibinyamakuru byo mu Kirundi, indongozi, ibinyamakuru ubumwe n'ibindi hariho n'amashirahamwe usanga afise ibinyamakuru vyayo gutyo. Ivyo rero hariho ahantu hamwe bidashoboka kuko indimi zabo usanga zitarangwa. Ko muri Afurika hariho abantu imigwi n'imwe ifise indimi zivugwa mugabo zitarandikwa. Ingorane ni yihe? Ingorane ni uko mu bisanzwe ururimi rwanditswe murarufatirako cyane ukabihuriro abantu kuko biroroshe cyane gufata ikintu cyanditse hanyuma mukagihererekanya. Ururimi rutanditswe abaruvuga baguma babake kuko babandi bashobora kuvuga bonyene usanga aribo usanga rugarukira kuri bo kandi usanga ko igiti cy'abaruvuga kigabanuka n'icyo ruvuma. Ikirundi cyo twamenya nuko mu by'ukuri niki byogora ko gipfa kuko kiranditswe kirafise aho cyanditswe mugabo gusa kiracumbagira none ntandukira ibihugoye nuko ururimi rw'ikirundi naho rwanditswe usanga ubwa mbere mpereye nko byerekeye ubuhinga bwa none usanga kungurukana bumenyi rudakoreshwa cyane. Nta bisomwa byinshi by'ingurukana bumenyi usanga ko kuko burya bumenyi nyene buri mu Barundi ni ukuvuga mvuze abakera n'abubu burya bumenyi urabona ubu mu bindi bihugu burya bumenyi buramenyeshwa kungurukana bumenyi kuko nk'ubu dufate ukeneye kumenya uti mbega uti hamwe noja gutembera dufate kw'isumo ry'ikarera uti notanga amafaranga ngaho naho ugiye mu gifaransa nk'umufaransa yoba akeneye kuvuga ati nkeneye kujya i Lourdes ati notanga amafaranga ngaho ubwo nyene yanditse kungurukana bumenyi acaronyesha mugabo twebwe nk'ivyo ntavyo woronka mu Kirundi kumbure mu gifaransa wobironka mwa mu Kirundi ntahari urumva ubwo bumenyi bwose
byari bikwiye yuko abarundi babimenyera kubera yuko mu bisanzwe igituma nabivuga uko ni kubera yuko ubu ingurukana bumenyi ni urubuga rukoreshwa cyane n'abantu. Iyo hariya hantu rero hariya hantu hose abantu bahurira ikirundi gitezo kubayo ibyo rero mu bisanzwe tuvuze uko tuba tuvuze ibintu byinshi mu mashuri ikirundi gitezo kubayo kiriyo nibyo mugabo kigarukira kugura mu mashuri mato nta byigwa byo mu Gifaransa biri kuvuga mu isengero ikirundi gitezo kubayo kiriyo aho kuba mu mashuri kitariyo bikwiye bica bituma ushaka kuvuga ivyerekeye ubumenyi bwa science usanga ubivuga mu Gifaransa gusa. Reka kumbure ku vyo mu mashure turabishikira imbere gato ariko uno munsi abantu biza amashure biyita abasirimu avuze ikirundi umenga arakongereza ubwo vyo ntibiri mu bituma ikirundi kidatera kikigoce. Uwo novuga yuko biriko biragabanuka buke mwa nko mu myaka iheze hoho byagiko uvuze ikirundi wabukengeretse kubura urakengeretse aho hambere ho wabukengeretse cyane gose kuko mu bisanzwe babigi abazungu si mu Burundi gusa n'ahandi batwigishije yuko ikirundi ari ururimi rw'abantu bakengeretse utavuga igifaransa uba uri umuntu wo hasi ariko si byo na gatoya kuko dufashe umuntu avuga ikiyapani atavuga igifaransa ntabakengereza umuntu avuga igishinwa atavuga igifaransa ntabakengereza ni kuki umuntu avuga ikirundi atavuga igifaransa abakengereza mu bisanzwe niko biri nyene kuko ubumenyi bwose babushize mu gifaransa ntibabushyira mu kirundi urumva rero ukeneye utegerezwa kumenya kugira ubumenyi utegerezwa kwiga igifaransa ibyo rero numva ko ari ingorane ibyo rero byatumye igifaransa kigira ikibanza gikomeye ku buryo abantu bose usanga bategerezwa kwiga igifaransa kuko urabona mu bisanzwe niyo ushaka kwandikira muzikanteri umusaba dufate uri nk'ishyirahamwe association ushaka ikibanza cyo kugiriramo inama ubona wandikira mu standard yango sinzi reka ngorikire kuri standard nako ndavuga ngo nteka ngo umukuru w'umutumba nteka yewe yihaye mugabo nana mu standard utezo kenshi uca wumva yuko utezo kumwandikira mu gifaransa umusaba iyo nzu y'amana urumva icyo ni cya kibanza bahaye ururimi icyo bituma rero wumva yuko wewe utavuga igifaransa uri umuntu akengereza. Kumbure haraheze imyaka myinshi ababirigi baragiye Burundi n'abarundi aribo bitunganiriza iby'igihugu ariko iyo ngeso yagumyemo kandi hariho n'abantu bagiriwe amahirwe yo kwiga bariga kugera ku mpamyabushobozi ya doktora baragaruka no mu Burundi bandanya bakoresha ikirundi muga baguma hahandi nyene kuko baguma bashira imbere ururimi rw'igifaransa ikirundi bakacibagira twovuga yuko koba ko ari ukwihenda ari ukutamenya canke hari hantu hatoyi yihenze. Igituma bimeze uko mu bisanzwe ni kubera yuko bwa mbere basanga urwo rurimi ariko bakoresha mu buzima bwa misi yose ivyo rero mugabo biva kuki mu bisanzwe umuzi wavyo nuko ni kwa kwibaza ni kwa kudafata umwanya wo kwiyumvira uruhara rw'imico n'akaranga mw'iterambere ry'igihugu nitumenye yuko burya guteza imbere ururimi ari ibintu bihambaye kenshi twiyumvira ngo ubutare tukiyumvira sinzi kungura iby'amakori n'amatagisi tukiyumvira iby'ubudandaji mugabo tukiyumvira yuko mu bisanzwe ivyo byose tutiyumviriye guteza imbere umuco n'akaranga bizotuma abarundi baguma ari bahandi canke bakiyumvira iterambere muri abafatiye ku co bari aho kwiyumvira kumbure iterambere nk'uko umufaransa ryiyumvira aho kwiyumvira iterambere nk'uko umuyapani cyangwa umuzungu yiyumvira bakiyumvira iterambere rishingiye ku barundi kandi riroba ku barundi aho niho bigoranira kuko mu bisanzwe duca dusanga twiyumvira yuko mu by'ukuri nta mwanya dusanga dufata mu kwiyumvira
iterambere rifatiye ku mico. Reka dufate ndaguhakara ururimi rero rukaba ruri mu bigize umuco. Reka ndaguhakara rero none nk'ubu iyo ibiro byose byanditse mu Gifaransa ni ukuvuga irangiro ry'ibiro na ruguru dufate umugambi kanaka ufise ibiro muri ruhande y'ibiro by'intara cyangwa bya komine ugasanga banditse ngo projet y'iki mu Gifaransa. None mu by'ukuri abantu bakenera aho hantu ugereranije abazi Igifaransa ugereranije n'abatakizi abenshi usanga ari bande. Urumva nk'ibyo ari tukiyumvira ko ari abantu batakaye kubera babuze ibiro bya komine kubera byanditse mu Gifaransa. Reka burya mwibaza ngo naho twubanika ngo komine naka abantu bose barabyumva nibavyumva na gato nibavyumva rero kutiyumvira uruhara rw'imico nivyo mu bisanzwe bigejeje Afrika jewe ndavyemeza nivyo bigejeje ni ukuvuga nivyo bitumye Afrika ibikiri ahiri kuko ntibagejeje ngo biyumvire ingene iterambere rifatira ku banyafrika ku ngorane bafise ugasanga rero twiyumvira ibintu ahanini bifatiye ku mico mvamahanga. Ivyo rero nivyo byatumye ata kibanza ngo nabivuze byatumye ata kibanza baha ibibazo ibijyanye n'imico n'akaranga bigatuma rero ata muntu n'umwe ariyumvira uruhara rw'ururimi n'iterambere. Ego cyane tugaruke ku mashure uhereye ku mashure y'intango yisumbuye ndetse no muri kaminuza ugiye kuraba urugero kirundi cigishwa ko uri hasi ugereranije na zirya zindi ndimi y'Igifaransa Icongereza ndetse ubu hariko harajamo n'Igiswahili. Reka muri ko muraraba ngo ntibiva ku batora zirya ndinganizo bavuga ati kumbura ikirundi barakizi reka dushimikire kuri zindi ndimi z'amahanga. ahanini saho biva ahanini ni kubera yuko yumvira yuko ururimi ngo rudashobora kuvuga ibyerekeye ubuzima bwa none ariko sivyo na gatoya ururimi rw'ikirundi ndi rukenye abantu baravuga ngo ururimi rw'ikirundi mu by'ukuri mu bisanzwe nta rurimi ruvugwa rukenye. Reka ndabigusigura ururimi rugizwe n'ibice kongera rukagirwa n'ingingo zo guteranya ivyo bice. Rero ururimi rw'ikirundi rumaze kuba rufise ibice rurashobora gucura amajambo yose rwifuza gucura dukira kuba gusa tuvyiyumvamo mugabo kubera yuko dukenera kuvuga dukenera kuvuga ordinateur tugakwega mu Gifaransa twakenera kuvuga telefone tugakwega mu Gifaransa twakenera kuvuga amatushe tugakwega mu Gifaransa twakenera kuvuga logiciel tugakwega mu Gifaransa. Burya n'abasogokuru hari ibintu bishasha vyaje mu gihugu murenze abantu bita abayangayanga bazana ibintu babikuye hakurya abayangayanga ba kera n'imizigiro y'ijambo abayangayanga n'abantu bazana nk'ibirezi bakazana n'ibindi bakazana ibintu bicuzwe mu butare hanyuma abarundi bakabigura bakabaha ibintu bakabaha inkono bakabaha ibintu bakarage n'ibindi ivyo bintu nk'ubu nk'ikirezi ikintu wasanga byava kure mu mahanga muri Tanzania ariko cyitwa izina ry'ikirundi ntawomenya rero ngo kugira ngo wiyumvire kumbura iryo jambo iyo ryakomotse ubanza kubaza abantu bafise amadiplome mu itohoza ndimi kugira ngo bitahure kubera yuko byarinjiye mu kirundi birafata imbere y'ikirundi ibitoke ibiharage ibyo byose ntibyamye mu Burundi mugabo byarashitse hanyuma abarundi barabiraba bati ibintu twavyita gutya kugira ngo utore iyo cavu ubanza gucukura mu bitabo mugabo ni ordinateur ubwo nyine cyane gitora kubera yuko twakoze mu rurimi rw'ahandi ururimi rw'ikirundi rukenye twebwe nizwe tuvuga ntitwabaye ibinebwe tutaruhaye amajambo. Ego cyane mbega tukiri ngaho nyene uvuze twarabaye ibinebwe biracashoboka ko aho hantu twihenze so
birashoboka rwose bimwe birashobora kugosorwa mu bisanzwe hari amajambo amwe bitakenewe yuko turonderera ijambo rimaze kuko rurimi nuko kuvugana ijambo rimaze kwinjira mu rurimi rigakoreshwa imyaka 90 riba ryabaye ikirundi kuko mu bisanzwe ni nkuko wewe ugiye muri Amerika inyuma y'imyaka mike uzoronka akabira k'umunyamerika bavuga bati wewe akabira kabona ka uzovuga umunyamerika nuko kuzo umunyamerika mugabo akomoka mu Burundi nani ijambo ishati iryo ni ijambo igitabo ni ijambo ry'ikirundi mugabo rikomoka mu mahanga mugabo rero ingorane tugiye uko cuzubira kwamba suti none tuvuye ngo mi ordinateur tuvuze ngo nishyiramwe logiciel tikibinigi nubwo rero rero usanga dufise ngo rw'ikiburira guzuyamwe amajambo y'ikinyamahanga gusa ugasanga mu by'ukuri nta karanga ufise birakenewe yuko kandi hari aho rimwe usanga amajambo twayazanye mugabo yashika mu rurimi rwacu ugasanga twaruhaye kumbure twayahaye insiguro igoye gutahura kubera yuko bamwe barondera usanga iyo nsiguro twebwe iwacu idasa n'ijambo ry'inyamahanga mu bisanzwe dufata nk'akarero uzokumva dufate nk'ijambo ibiyeri si biere namba twe ibiyeri ni primus gusa urumva ko bitandukanye n'insiguro y'igifaransa uzokumva abantu bavuga ngo nk'akarorero ngo dukunda kuvuga abantu batize igifaransa cyinshi nuko nagusanga bavuga nk'akarorero umuntu akavuga ngo urumva ngo yagira ngo twakoze ngo hanyuma yatubwira ngo amafaranga bazoyaduheje ngo hanyuma duce turadekarara urumva igorane rero nuko nk'icyo nuko iyo hageze kuvuga mu igifaransa avuga ngo nous avons refusé notre salaire ngo nous avons déclaré kubera yahenzwe na kwa kuntu twakizanye mu kirundi hanyuma agashaka kugiha insigura abarundi bagihaye ugaca usanga biriko biramugora gutandukanya yasiguro y'igifaransa y'ikirundi yirivuga kudekarara na yasiguro y'igifaransa ya deklare igaca bivangana rero nicyo gituma dukwiye kuri wacu y'ikirundi kugira ngo ikirundi kibe kwacu igifaransa kibe kwacu ahandi mu by'ukuri gutira indimi zose ziratira mugabo zigira aho zigarukira ikirundi cacu muri ko muraraba uno munsi ahantu tugeze abakivuga cyane mu bisagara menga gisa n'icahebwe usanga n'umwana avutse usanga ariko yivugira zijya zindi ndimi Kiswahili Faransa ndetse n'abavyeyi ugasanga bariko bajana abana babo iriya shuri ntibigisha ururimi cyane rw'igifaransa ukamenga ikirundi cyoco mbega ivyo ivyo aho biva nuko kuntu igifaransa rurimi mpuzamakungu hanyuma rero akibaza yuko urwo rurimi mpuzamakungu umenga vyo tukoca rukira mu makungu yose mu bisanzwe birakenewe rwose yuko twiga indimi mvamahanga birakenewe rwose ubu dusigaye inyuma mu cyongereza ndabona abarundi bamwe batinya icyongereza kandi mu by'ukuri bari bagishoboye mu gihe bo kumenyereza kuciga no kukivuga aho twaba turiko turasubira kuko n'umufaransa arigize n'indimi dufatiye ngo tubona n'umushinwa arigize n'indimi muramwumva amaradiyo y'abashinwa ariko n'umurongo w'igifaransa n'umurongo w'icyongereza n'izindi n'izindi bene dusubire inyuma na gatoya mugabo turaha uruhara ururimi rwacu kuko abarundi bose ntidushobora kuvuga igifaransa bishoboka n'abashinwa bose ntibashobora kuvuga igifaransa ntibashobora kuvuga n'abafaransa bose ntibashobora kuvuga icyongereza ntibishoboka rero hariho ibisata bimwe bimwe dutegerezwa gukoresha ikirundi kugira ngo duhuze mu kirundi mu kuvuga ururimi ruvugwa na benshi mu Burundi hakaba n'ibindi bisata duhebera dushyiramo igifaransa cyangwa izindi ndimi
iyo rero ibisata bimwe tugiye kubishyiramo indimi mvamahanga kandi byari kuba byiza ko hakora ururimi kavukire niho bica bigorana. Rero hariho amashuri n'ibyo akwiye kwigisha mu ndimi z'ikinyamahanga kubera kumbure bagira bati abarundi bose nibo kwiga mu Burundi hari abo twotegurira kwiga mu mahanga bashaka kuva aho bashakiye kuva mu mashuri makuru mugabo hakaba rero no kwiyumvira tuti turiko turigisha abarundi birakwiye yuko tubigisha ku Kirundi gushika ku rugero twaba twumvikanye. Kumbure duse n'abarangiza kiganiro kuri aba canke bariya namwebwe nyene nk'abahinga mukisizi inyuma sanzwe mukora ibijanye n'ubushakashatsi ku rurimi rw'ikirundi mubona hakwiye gukorwa iki kuri mwebwe bwa mbere muri abahinga no kuri bariya akumbure laba kiriya gisata c'indero kugira ngo kumbure ikirundi twarazwe na bamawe wacu twose abamama bacu n'igitsimangana no gutere icyambere ni uko abantu bose bafise uruhara kuri ibyo bofasha mu kumvisha abantu muri rusange yuko ikirundi atari ururimi rukengeretse kandi yuko ikirundi atari ururimi rudashoboye kuvuga iby'ubuhinga ko n'ikimenyamenya none nituvuga parallelogramme nituvuga mu kirundi mu mashuri mato nitwize parallelogramme tukayita inganamwashi nitwize rozanje tukayita umwashi n'ibindi rero birashoboka kuko hari ibihugu bidutangarira kibazo yuko no mu mashuri mato mazizohora kwigisha aho hanyuma rero iruhande y'ibyo tukongera kandi ikirundi tukagifasha mu kwigumya mu kwifata ni ukuvuga tugifasha gute tukironsa ibitabo iyo bikenewe kugira ngo umuntu niyavuga ati yego data niko muravuga ngo tumenye ikintu none ko igifaransa n'abigisha baduhimiriza bati ushaka kumenya igifaransa soma none mu kirundi twosoma iki biriho n'ibyo mugabo birakwiye kongerezwa kandi akaryo kabiri abona hariho amahiganwa yo kwandika aho raba ajya hose no kugira ngo abantu bashobore kwandika baronke udushimwe bamenye nabo nyene baca ubwenge mu gutahura ururimi kuko iyo yanditse arahacira ubwenge mugabo kandi hongere haboneke n'ibitabo byo gusoma hanyuma iruhande y'ibitabo byo gusoma za kazinduzi turazikeneye ibyo bisaba uburyo usanga bisaba ko leta canke ayandi mashirahamwe afasha kazinduzi zikaboneka kugira ngo ni nawe nshaka kwandika neza menya aho ndaba ntega iki kintu baterereramwo kera cyitwa ngo iki ntabirondera hanyuma rero bakongera kandi bagafasha mu kugira ngo amajambo ubumenyi bwa none bushobore kuvugwa mu kirundi kuko navyo nyene bisaba uburyo bwinshi ivyo biratandukanye na kazinduzi kuko mu kugira ngo ucure amajambo bisaba yuko mwicara mukumvikana mukavuga muti iri jambo rirabereye mu kuvuga iki kintu projecteur iri jambo rirabereye mu kuvuga logiciel gutyo abarundi bavuze bati nkeneye rero kuvuga iby'ubuhinga bwa none akavuga ati ndavise ahantu nzoronka amajambo y'ugukoresha. Ego kumbure reka tugarukirize ngaha kino kiganiro abari muzi yuko kirundi kigeramiwe kitavugwa canke ari ururimi rugiye gusaza murumvise ko atari ko bimeze ahubwo kirundi kikiriho kandi kitazokwigera gisaza kubera ko canditswe. Dushimire cyane mwigisha Ferdinand Beramihigo wakiriye ngaha mu bigo bya kaminuza y'u Burundi akatuganirira ku bijanye n'ikirundi. Ego murakoze mugabo mu bisanzwe hamwe tutagize tutiyumvisemo ikirundi kizosaza cyane kivuge ivyerekeye ivya kera gusa kandi cyatezwa kuvuga n'ivyubu rero kuba ikirundi kizoguma ari ururimi ruzima bituva ko twebwe abantu
ahasigaye murakoze na jewe ndashimye kuko ni byiza yuko abantu bavyumva bakumva yuko hariho ibyo bitubuza mu iterambere. kumbure ikibwirwa n'icyumva nayo ngo ucerekwa n'ikibona nahawe nahanje nahauriya kugira ngo ikirundi cyacu kibandanye gitera imbere. Twizere ko mwigisha Ferdinand Beramihigo n'ikindi gihe twabikoze kumuzovuga. Ego cyane nzobika. Aha niho kino kiganiro kirangiriye, niko Hatungimana Nenda kiremesheje, naho utaha murakoze.